Reka ano makuru yo ku muno mugoroba igenekerezo rya gatatu ni ku munsi wa gatatu ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 tuyahere mu kwiyumvira kubera iki AFC M23 izimbwebwe za Sarambwe zateguye gutera kuva ku munsi wejo uno munsi kabaraza kuraza ko kugira ngo bagire iki ngomba ndababwire benshi aguma bumva ngo Kamanyora Ruvunge n'ahandi henshi agenda hatandukanye Katogota Ibugarama mu Rwanda muri Rusizi district ya Rusizi ibintu bimeze nabi gushika naho hari amakuru avuga ko ikiraro c'imigenderanire hagati y'u Rwanda na Kamanyora Kongo carashwe ibisasu ariko tukaba tutararonka akareresi canke amasanamu amafoto yoyo twayabonye she kuba ari amafoto ari trafike ariko nta video turabona igaragaza ko ico kiraro casambaguritse ariko jewe mu nkundire tubanze turabe igituma ibituma bitatu AFC M23 zimbwebwe za Sarambwe zahagurutse zikagwana umuhenerezo zikagwana uko zishoboye kose kugira ngo bikunde bagere kuri ibi bintu bine bipfuza. AFC M23 irabizi neza ko se wabo ari we pare canke databuja Paul Kagame yamaze kugaragaza ko yamaze gushika Washington haba ku rubuga rwiwe rwa X haba kuri Facebook yiwe we nabonye akoresha za Facebook haba eka no muri diplomasi ku rugwiro n'ahandi henshi agenda hatandukanye vyemejwe mu Rwanda vyemezwa ni Washington ko Paul Kagame yashitse amafoto yagaragaye ari ku kibuga c'indege yakigwa aho Paul Kagame ari mu bakuru b'igihugu bongeye kuzana polemique z'ukuntu yagiye bitewe n'ukuntu yagiye yambaye. Paul Kagame yambaye isengre munsi, yambara mwishati, yambara mwikoti, yambara ki jacket imwe gisashe y'imbeho imwe y'abamotare, arenza ko na suitcase gwa rundi rurerure rumwe bakunda kwambara abantu bitwa aba gentleman aba gentleman canka aba Casanova. Kijya gikoti yarengeje ko hejuru rero muravye hahandi nyene mu bavuga iburyo ariko simvye kugaruka nongeye kubiraba ndi kumwe n'abandi bagenzi banje naje ubwanje ndagira zoom ndavuga ati kweki Paul Kagame yagiye yambaye kuno hako hagwa neje Washington bamubwiye ko hakanye bimeze gute ariko birashoboka ko ko yoba yongeye kugenda atekeye ka groupe kiyo kagenda karamwongereza ivyo kamwongereza kubera ko urugendo ndabibutse ko rumufata imisi ibiri urumva yashitse yo ku munsi uno munsi ararayo ejo azoba ari yari kumbura azovayo bwije canke aje mu zindi business ziwe asanzwe akorera hari Washington DC atahe nko kumunsi ugira gatatu urumva ko adatwaye ka kantu kiwe kagapompo abandi bakita ngo ni anis artificielle n'ibindi bigenda bitandukanye niyo koroherwa nico gituma bongeye kuzana polemique bivanye kugira yagiye yambaye ikigori afite amakushe agera kurane yagiye yambaye gusumba nuko umwana w'uruyoya uwo mwambika umutwaye muri Europe ariko iconje niki Paul Kagame agiye gusinya ikintu cambere citwa retrait des troupes rwandaise du sol congolais. Icambere no gukura igisirikare c'u Rwanda RDF iri officiellement muri Congo officieusement nako muri Congo ariko tukaba twarabonye haba ku mashusho CNN yagaragaje amaraporo ya ONU n'abandi ba statisticiens eka nabandi bajejwe ibintu byo gucukumbura inkuru ibi nibindi baragaragaje ko u Rwanda ariyo ruri eka twarabibonera no kubiziga ku mpuzu zigenda zitandukanye imyambaro n'inkoho ziri marke ko ari nkoho nyarwanda. Ikindi kintu Paul Kagame agiye gusinyira arico catumye AFC M23 ibindi ko ndabasomera ni ibintu byatumye AFC M23 igwana umuhenerezo namana yababwiye ko iyo hageze ko baja gusinya Doha basinya Washington misi yose ategetswe kucaba imigwano ikomeye. Ibi ndabibutse ko babikora kugira babe en position de force bagire pression kuri Tshisekedi kumbura sibe ntagende canka agira ubwoba bw'amakudeta n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ico kibari kimwe muri target yabo. Akindi kintu Paul Kagame agiye gusinyira ikintu bita fin du soutien de Kigali au M23. D'abord atezwa gukura y'abasirikare ba RDF bagaragaye ko RDF gisirikare c'u Rwanda Defense Force bariyo. Ubwa kabiri kubakinga kubafasha mu buryo bwari bwo bwose bwaba mu nkoho bwaba mu uniforme bwaba mu armée numérique mu gitigiri c'abasirikare ibintu byose Kagame aho rafasha M23 ategerezwa kuca abihagarika.
umva ko atari ibintu vyoroshe ndazi ko bigoye gushira mu ngiro ndazi ko azobandanya hari intambara simvuze ngo barasinya ejo kubganje simbona ko bazosinya ejo ngo inkoho zice zinuma kuko AFC M23 igituma yagize bino ariko bikarangira ikwegeye u Rwanda ikwegeye Bugarama aho abanyagihugu bariko barahunga aho impunzi zimwe zimwe bakora ziraba ngo ku mazuru ngo ku makaranga muntu abandi batariko baremererwa ariko ndaje inyuma ya kino gituma turiko turaraba AFC M23 benshi ntibatahuye canke bariko baratahura igituma ce qui a arrangé ikintu catumye bagira umujinya bagira ishari n'umubabaro mwinshi nuko babona ivyabo bigiye kubarangirira ko kubera Kagame ntazosubira kugaragarayo a moindre geste ku kantu gusa gato kanganuku bizoba birangiranye u Rwanda narijya se Barundi General Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ari hari yagiye kuvyirabira ntihagire umuntu asinyisha creyo ngo bazorare barabifuta ni hari mu cubahiro cinshi narabibabwiye mu kiganiro nabakoreye nama nabivuze iminsi yose ko u Rwanda rutari gwishimiye ko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi se Barundi se makungu ashikayo ariko Trump na yakaramu yiwasinyisha amadekre mu guhagarika imfashanyo mu kwemera ibinibi niyo yasinyishije mu kumwandikira iketa mubwira ati ndabakeneye nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi muze kuba muri hano i Washington. Igica gatatu ni respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Urumva ibinyene byo gukora abasirikare gufasha AFC M23 no kubahiriza ama frontiere imipaka n'ubusugire ubwigenge bw'igihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Congo RDC. Ica kane Kagame agiye gusinyira ni kintu citwa application des résolutions de Doha sur le désarmement du M23. Aha naho Tshisekedi twagaruka ko mwumva avuga ati umviriza je nta kintu na kimwe nzosinya kirimwo brassage ou mixage. Aha ndabibutse ko AFC M23 no Rwanda nyene bari umwe basaba ko ngo bazoca bafata ba Sultani Makenga ba Byamungu batakigaragara twababwiye ko bapfuye n'abandi benshi ko bari barateguye uriya mugambi ariko bibagira ko batazoshika ari bazima kuko harakarimbo kavuga ati reka bagende ikivunga ariko uzokwambuka ni indi affaire. Rero barateguye ko urugamba ruzoherera hose bazoca ngo babashira mu gisirikare ca FARDC ariko Tshisekedi yavuze ati ni brassage ni mixage. Mbega ko muri aya masezerano nyene y'Doha muri bita ngo application de résolution ya intégration muratse ko harimwo ko bazobikora ku gatwe ko umuntu umwe bimaze kubasigurira kenshi muce mumbwira ko Makenga d'abord afise mandat d'arrêt international ba Corneille Nanga baga d'abord sont des terroristes bagirizwa abantu bose bako bapfuye amamiliyoni n'amamiliyoni muri Congo nkabajya kubagira muri intégration ntibikunda nico bituma na Tshisekedi yavyanse kandi ntiyavyanse ku munsi wejo canke higa ejo ça fait 3 jours aujourd'hui ça fait 4 jours Tshisekedi avyanse. Reka turabikindi kintu nako namaze kubabwira ikintu ca kane ariko reka ndabwira ica gatanu arico ca nyuma Kagame agiye gusinyira ni ikintu citwa cadre de coopération économique entre Kinshasa ni amasezerano canke igisata cyo kwigira hamwe ibijanye n'ubufatanye canke gukorana mu bijanye n'ivya economy no gutezanya imbere hagati ya Kinshasa umva Rwanda rurimwo mugabo bavuga ati cadre de coopération économique entre Kinshasa, les États-Unis et les EAC. Donc ce n'est ni le Rwanda seulement ni Kinshasa kuko niyo ivyayo urumva bavuze economique urumva ko baragana ku butare n'ibindi byinshi bakura muri Congo bigaca bica mu bigasabwa ko nakarere ka EAC kabijamwo bigasaba ko na États-Unis ibijamwo ibi rero cane AFC M23 ibi bitatu vya mbere nivyo bikorako nizosura kuronga ubufasha bw'u Rwanda bazokura abasirikare bose b'u Rwanda bari basanzwe babafasha eka na respect ya souveraineté na intégrité territoriale ibi biratuma AFC M23 isigariza imbwebwe za sarambwe zisigara ari umwana canke canana bakase ku gitoki munabona igitoki cakomeye rujya gwanana gw'imbere rujya rutwe bararukata rukorotse mucabona ko ivyago arukuma ari gusubira kuba atagaciro rugifise reka ndababwire
ndiko ndanyarutsa ndababwire igituma target rero strategy bakoresheje AFC M23 yakoresheje. Icambere nuko M23 yarizi ko Sylvie politique yabo Valere bari bafise nuko Rwanda rwari rubirimwo, ubu bagiye kwitwa umugwi w'abateroriste kujya bariko barita Rapid Force ara muri Sudani, kuri abita birabari bari kwa Traoré, kuri abita bari muri Niger n'ahandi henshi agenda atandukanye. Ubu AFC M23 badahagaritse canke bahindura ingendo bagiye kwitwa abateroriste. Muca mwumva kungira mu teroriste bamugwanya ntabagigira intebe mu biyago vy'amahoro. Iki rero cyatumye bagwana umuhenerezo kugira bagire pression, bafata ubuce bwinshi bari bagaru bari barananiwe, bashizemo imbaraga nyinshi gushika naho haza vya biduga vya sabasaba. Ni vya biduga sabasaba mu Rwanda ni terme bakoresha mu Rwanda, babashatse kuvuga vya biduga birasa ibisasu bigera ku 40-42 icarimwe. Mwarabibonye ku madefira hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, iyo bariko baragaragaza ibikoresho bimwe na bimwe igisirikare cy'u Burundi gifise eka no ku ma internet birahari. Murabibona vya bisanga bijya u Rwanda rwa birashishije bahagaze ibugarama barasa muri Kongo, bavuga ati okay reka natwe tubereke, nabo baca batumbereza ibugarama, aho abanyagihugu bibugarama ubungira ufise amaguru anyaruka ari ikigali. Ndaza naho nyene ndabibabwire ku mirongo y'intambara ntivyoroshe nabibabariye, ariko narimbanje gusimbira hano ndababwire ni mumenye, kuko benshi nakora bakurimvira none kweki imigwano ikabije kweko mengo habayemwo, kuko uravye no kumbuga ngo karamenyeza u Rwanda bamwe bagashonye, abandi nabo baravuga ati ni gum bimeze gute hiyo bahunze impunzi ni nyinshi ibi nabiriya banyimutse. Abantu bako baratanga inkuru kumbuga ngo karamenyeza mu Rwanda bahwereye baguma bunama bakusha ngo nubu tuvugana ngo barasha ibintu bibiri muri studio muri mama wagwa gasaba ko batanga makuru bahagaze. Ndaje reka turabire ibiriko biraba ku mirongo y'urugamba mu mwanya mu kiganiro kiza guca hano nyene. Ikintu rero nababwica mbere bari bashaka ni mettre la pression, niko nivyo nateguye, ni gushira pression kuri Felix Tshisekedi kugira bamwampeshe no kugenda Washington. Chose impossible, yamaze kugerayo. Kagame ariyo, son excellence wacu Evariste Ndayishimiye ni yari. Ikindi ca kabiri bari bashaka ni saper la crédibilité de l'accord à montrer que le Rwanda n'a pas le plein contrôle sur AFC M23. En fait bashaka kugira iki, batere bakoreshe n'ibigwanisho bikomakomeye bari basanzwe bari baranyegeje edari batanafise ibigwanisho vy'u Rwanda bya RDF batari bwakoreshe n'umunsi n'umwe, kugira batange message kuri communauté internationale, batanga message kuri Kinshasa no kuri FARDC bababwira ati murahumba dufise ibigwanisho bikomeye, reka mbere tubibarasisha uno munsi kugira nejo nimwumva birashe ntimuze mwibaze ngo n'u Rwanda rwabiduhaye. Kantu karaka kuvertire kugira bakoresha ibigwanisho birasakure, ibigwanisho biremereye batari bwakoreshe, kugira bazavuga ati u Rwanda rwarirotiye, RDF yaravuyeyo n'ibindi vyinshi, mugabo tuzoguma tubarasaka tuzobarasisha ibigwanisho biremereye kuko turabifise. Iyi yari façon imwe yo kugaragaza ko le Rwanda atariyo ifise plein contrôle sur AFC M23, atari ibarisha, atari ibambika, atari baha ivyo bigwanisho vya rutura, ahubwo nabo ubwabo basanzwe babifise. Ariko iki dusanzwe tubizi ko mu Rwanda rwarashe n'ugenda gutora bijya bisasu aho vyaguye, agatwara muri labo arabona igisasu iyo cazananye n'igisasu ibirometero cagenze. Iki rero kiravuga ko ikindi kintu nabonye strategy bakora bakoresha ya gatatu ni kugira bino yempeje kubabwira gagner des positions avant le désarmement annoncé à Doha. Muratsko hahandi muri vyandi Kagame agiye gusinyira ariwe ariwe sebuja waba ari wenyine ariko arakora mabi, kwiba, gusambanya abana, gufata ku nguvu, guhonya ubwoko n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Harimwo ku désarmement mwavyumvise, harimwo ibyo vya souveraineté no kwambura ikigwanisho cyo cyose uyu mugwi wa AFC M23 eka n'iyindi migu Rwanda gwamagwa aririmbye FDLR n'ibindi bigenda bitandukanye. Rero mu gihe ibi bazi ko birimwo mu vyagiye gusinyira ko hari kugira bafate ama position amwe bari strategique, umva n'ivya nyene bice bigaruka kuri point 1 navuze, kugira bigarurire izo za Kamanyora hafi ya Uvira n'ahandi henshi agenda atandukanye, bavuga ati mwanabonye iyo tugeze, mwanabonye n'ivyo turimwo ntibigiye koroha, musinya mwareka twebwe ntitwaje gusinya amasezerano y'amahoro, mwasinya hagati ya Kongo n'u Rwanda
Rwanda ariko AFC M23 numuhari w'abakongomani usaba gateka k'abakongomani. Urumva ko ni formule bari bakoresheje kandi bariko barakoresha n'ubu, ariko nibaza ko itazoborohereza mu gihe Paul Kagame yofata ikaramu igombe be ya Beifa imwe twita Obama ya Desa canke Big canke indi ari yo yose akoresha, gusa ntakoreshe ecrayon ejo ngo azogende kubifuta. Ndamuzi ni wa muntu ageze mu Rwanda acatangura cane cane revye duhungirehe yancoreke yiwe ni waca yirukanga ku ma media ngo urumva ngo se ko nasinye atangura usigura iki ko tuzi kwisomera tuba twabibonye. Ico rero ni kimwe muri ivyo bariko baragira ati ngo le mouvement c'est que sa liberté de manœuvre se réduit. Ces dernières attaques sont conçues pour consolider ces bastions, retarder son cantonnement et repositionner avant le couperet diplomatique. Murabizi ko umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi muri strategy ya mbere yarababwiye ko yabonanye na bamwe mu ntumwa za AFC M23 z'u Rwanda na za Kinshasa, arababwiye ati ahubwo ni muje muri cantonnement, ivyo musaba byose mwe muri za ya mazone y'amakantonema muyage subiza ibigwanisho, hama muje kuri table honde muyage ivy'amahoro mba muyagira iki Arusha mba muyagire Bujumbura, Gitega mba muyagira Amerika mba aho mugomba, ariko muyage ibi na biriya. Rero ibi barazi ko bitegerezwa kuba kandi bategerezwa kuba desarma